Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure kugeza kamakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ntunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye naho dukurikira uherereye turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023 mu gatondo ko kuri uwa mbere igenekerezo rya 26 ruheshi 2023 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yagendeye abagumyabanga bo muri zone nshasha ya Kayove yo muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yaganiriye n'abagumyabanga baronyejwe inyigisho z'akarangamutima bo muri zone abasaba kumenya iyo bavuye aho bageze n'iyo bariko baraja nk'uko yabikoze no mu yandi mazone yagendeye naho muri Kayove yabahamagariye kwiga gufungura neza kugira isuku kurondoka neza kuvyara ku rugero n'ibindi yarangije abasaba guhagararira neza umutekano yongera anashima ukuntu muri zone ya Kayove bazindutse anabasaba kubandanya bazinduka kugira baduze ikivi bigenda gute ngo buramatari w'intara zindukire mu bikorwa by'umugambwe kuwa mbere mu gatondo hariho ibintu bikwiye gukosorwa mu gihugu urubuga rwa CNDD-FDD nyene ruhejeje gusohora inkuru ivuga ko umunyabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yazindukiye kugendera abagumyabanga bo muri zone nshasha ya Kayove muri komine Vugizo Ndikuriyo wari mu kazi kiwe ko gupanga umugambwe ariko hariho ikitumvikana n'ukubona buramatari w'intara nawe hazinduka ku munsi wa mbere w'indwi mu nama y'umugambwe amafoto yerekana buramatari Françoise ngo zirazana harongo y'intara ya Makamba mu mwambaro w'umugambwe muri iyo nama ya Ndikuriyo nyene ni gute umuntu ajejwe ubuzima bw'intara ahera indwi mu bikorwa by'umugambwe uyu munsi abanyagihugu bamukeneye baca babwirwa ngo buramatari yibereye mu mugambwe umushara wiwe w'uno munsi uzomuhembera ko yari mu nama y'umugambwe niho Ndikuriyo hazavuga ko CNDD FDD hariyo Burundi buramatari hamaze guhera ibikorwa by'indwi mu mugambwe mbega mustanera acakora gute chef de zone acakora gute uwujejwe indero uwujejwe amagara y'abantu uwujejwe uburimyi umuyobozi w'ishure baca bigenza gute mu ntara arongoye vyoba bisigura ko ibikorwa by'umugambwe biri hejuru y'ibikorwa by'igihugu iyi foto muri ko murabona ni ya buramatari Françoise ngo zirazana ishizwe ahabona n'urubuga rwa Facebook rw'umugambwe CNDD FDD muri kino gitondo cuwa 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 mu ntara ya Bujumbura kwiyunguruza bisigaye ari ndanse kubera ibura ry'igitoro ni kuva mu ntango z'indwi twaraye turangije aho hasubira kwibonekeza ubukene bw'ibitoro mu mihingo yose y'igihugu aho bigeze rero kwiyunguruza ntibiriko biroroha amabarabara yuzuye abantu bategereye ingendeshwa zibashikana mu mirimo yabo hari abashobora kumara isaha yose barindiriye bakabura abaja hafi bagashima kugenda n'amaguru abaduga mu gihugu hagati bobo ntibakironka n'ico bavuga ubwanwa bwarafuse umunwa kubera umwanya munini bicara barindiriye imiduga bagize ngo barayironse na hagatike kakababera amananiza nk'uko twavyiboneye mu mabarabara amwe twagiye turaca ko mu gatondo ko kuri uwa 26 ruheshi 2023 nko ku gituro c'imiduga ija Mirango rompuwe kwibarabara rya Mutakura mu Ngagara ku Kansoro mu Gasenyi eka no ku yandi mabarabara atandukanye harangwa ubwinshi bw'abantu hamwe bamwe barindiriye mu kivunga abandi batonze ku mirongo bisi ibonetse bakagundana ku buryo n'abakenyezi n'abana bitaborohera kuyironka kubera ugusunikana kuba guhari bamwe mu bashoferi bati ntaco tukironka tuvuga kubijanye n'ibitoro twaravuze twararushe ariko nta gihinduka uno munsi kiraboneka ejo kikabura canke hakaboneka essence amazutu akabura ubuho nyene duhitamwo kugura igitoro ca magendo kugira ngo ntitugume twicaye kandi dutunze imiryango icupa rijamwo iritiro imwe n'igice rigurwa amafaranga hari hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 16 mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso Jean Albert Manigomba ku wa 13 ruheshi 2023 akaba yaragize ati
ishirahamwe Regideso siryo rikwiye kuza rirabazwa ibijanye n'ubukene bw'ibitoro kuko siryo rizana ibitoro mu Burundi nk'ayandi mashirahamwe yose asanzwe abizana rero mukwiye kuza murabariza mu bushikiranganji bubijejwe mwomenya ko mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka guha abo mu kimenyeshamakuru BBC yamenyesheje ko ibitoro bihari kandi bikwiye mu kigega c'igihugu kiri i Dar es Salaam i Tanzania ahubwo abahora badandaza ibitoro haribo bafise irya miduga ikizana mu Burundi haribo baca bashaka kuvyonona bagatanga ibitoro ku masitasiyo bakorana gusa igitoro kigaca kiboneka hake gutyo hagaca haba imirongo ese aho muherereye vyifashe gute biriko biroroha ingene mwiyunguruza mutwandikire nayo muyariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yabonetse kuri televiziyo akarira ingabo ziri kurwanira muri Ukraine amashusho yaciye kumbonesha kure ya leta y'Uburusiya Russia 24 mu gitondo co kuri uwa mbere igenekerezo rya 2026 ruheshi 2023 yerekanye umushikiranganji Sergei Shoigu akarira abasirikare bari kurwanira ku butaka bwa Ukraine nyuma y'iminsi ibiri abacancuro bo mu murwi Wagner bagerageje gutembagaza ubutegetsi kugumuka ku butegetsi bwa Kremlin ariko mu nyuma bagatangaza ko bahagaritse ico gikorwa Sergei Shoigu hakaba yabonetse ariko aragirisha inama abo basirikare hakagaruka cane ku byo yagirijwe na Evgeny Prigozhin arongoye umurwi w'abacancuro Wagner nk'uko vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru AFP Prigozhin hakaba yagiriza ingabo za leta gukora ibitero ku ngabo za Wagner ku wa gatanu uheze ibitero avuga ko vyahitanye abacancuro ba Wagner baba 50 ku wa gatandatu hakaba yaratangaje ko abarwanyi biwe basubiye mu birindiro byabo mu gihe habura ibirometero 200 ngo bashikire umurwa mukuru Moscow inyuma yo kugirana ibiganiro vyihariye n'umukuru w'igihugu ca Belarus Lukashenko ariko kandi bamwe bakaba babona ko bitoshoboka mbere bamwe bakaba bavuga ko ari inkinamico abantu benshi bakaba bibaza impamvu Putin adakuraho abo bayobozi badacana uwakana Wagner na cane cane umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Uburusiya hamwe n'umugaba mukuru wazo mwomenya ko abarwanyi b'abacancuro Wagner bari mu bihugu bitandukanye nka Libya, Centrafrica, Mali n'ahandi mu mwaka w'2014 bakaba barafashije Uburusiya gufata intara ya Crimea yahoze hariya Ukraine bayomeka ku Burusiya ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwa leta zunze ubumwe za Amerika bukaba buvuga ko uwo murwi w'abarwanyi b'abacancuro bazwi ko bacuditse n'Uburusiya ukoreshwa mu busuma bw'ubutare nka diyama inzahabu ndetse n'ibindi